aha kuri ino si ntituhari kubw'impanuka. Umuntu wese ahari kubw'umugambi w'Imana. Ariko twese Imana ntiyaturemeye imigambi imwe. Imana mu bunini bwayo, mu kubaho kwayo gutangaje, mu kugomba gukora ibintu binini cyane bikomeye, ikoresha abantu. Ishobora gukoresha wewe, ishobora gukoresha jewe, ishobora gukoresha ntuze hariya. Uko kuntu ibigomba gukora ibikorwa bitandukanye canke imigambi itandukanye, nico gituma atanumwe iha igikorwa gisa n'ico wundi. Je sinshobora gukora ivyo uri kurakora, ivyo yaguhaye gukora. Nompri wewe ntushobora gukora ivyo je ndiko ndakora, ivyo yampaye gukora. Ubunyinjiriye nta nivyo woshobora. Niwatangura gukora ivyanaka kuvya nyene ariko arabikora, wabaye ikopi yiwe, ntukiri originale yiwawe, kuko ivyo Imana yaguhaye wewe wabihevye. Twahamagawe ugutandukanye, dutegerezwa gukora n'ibikorwa bitandukanye. Uno munsi tugomba turabire hamwe ibimenyetso 5 sindamusiga bigaragaza canke vyerekana yuko wahamagariwe gukora ibintu bihambaye. Ibintu bigaragaza yuko watorewe gukora ibintu bihambaye. Aha munyumve neza, twese ntitutegerezwa gukora ibikorwa bingana canke bimeze kumwe. Nabivuze igikorwa Mose yakoze hariho abandi batagikoze, mugabo bari benshi. Igikorwa Dawidi yakoze hariho abandi batagikoze. Umuntu wese rero arafise ubutumwa canke mission yamuzanye ngaha, arafise mission yaje gukora ngaha kwisi, mugabo hariho abafise mission speciale. Aha rero ngo banerekane ibimenyetso bigaragaza yuko watorewe gukora ubutumwa special. Muri ibimenyetso 5 ngomba nerekane, niwabona ufise 4 canke vyose, umenye yuko wahamagawe gukora ubutumwa budasanzwe. Umenye yuko ufise une mission speciale. Umenye yuko wabayeho, umenye yuko wavutse kugira ngo uzokora ibintu binini cyane. Reka mbere ndagusabe nimba utaragira subscribe ku ishure ry'abarundi bose, fyonda shushona no kuri ka gatoke, ugire jeme, fyonde no kuri ka kazogera. Voilà. Voilà, bravo. Reka rero dutangura. Iki cigwa kirahambaye, ntugikengere. Fata ikaramu n'aka block note kawe wandike. Aka kantu reka maze ndakavuge. Tuvuze ngo ishure ry'abarundi bose, mwishure murazi yuko ari ahantu abantu bigira. Nimba ikintu dushize mwishure ry'abarundi bose atakintu kigufasha, atakintu kikwigisha, atakamaro kikugirira, kitagukura ahantu ho kigushikana ahandi, no guhanura yuko washo ugomba ugahindura ishure. Ihangiro ryacu nuko ikigwa cose tuba dutanze gisiga akantu mu bantu. Umuntu akavuga ati yampaye nkawe rero, itanje Mana yanje, aka kantu kumengo karambaze, ako karagaciye mucenya murantunga. Reka twibananize. Ikimenyetso ca mbere, umuntu yahamagariwe gukora ibintu binini, umuntu afise ubutumwa speciale, n'umuntu ari empathique. C'est une personne empathique. Umuntu ari empathique bisigura iki? Umuntu ari empathique n'umuntu afise impuhwe, n'umuntu ashobora kwishira mu kibanza c'abandi, agatahura ingene bamerewe. Umuntu empathique n'umuntu akunda gufasha abandi, kandi akabikora atarindiye ko nabo bamukorera nk'uko yabibakoreye. N'umuntu yishira mu kibanza c'abandi, n'umuntu atagomba kubona abandi bariko barababara. Imana rero ikunda gukorana n'abantu bafise umutima nk'uyu.
Imana ntiyemera kubaho ku bwawe wenyene gusa, ahubwo igushiraho kugira ngo ubere umugisha abandi. Akarorero, Imana ntiyari gukoresha Mose ngo aje gukura abantu idakunda mu minwe ya Farawo. Imana ntiyari gutora Mose atari umuntu w'impuhwe, atari umuntu ashobora kwishira mu kibanza cabo ngo yumve ububabare bafise. Mose yarageze naho yica umunya Egiputa yariko aragirira nabi umunya Isirayeli. Yagomba iki? Yagomba umwidegemvyo w'abanya Isirayeli. Mwibuke ko Mose yararezwe ibwami, arezwe n'umukobwa wa Farawo, umukobwa w'umwami. Yarabayeho neza cyane, ariko yanka kwitwa umwana umukobwa wa Farawo. Yemera kuca kugoranwa n'abanyisirayeli. Murumva aho kantu? Murumva iyo sacrifice yagize? Mu yandi majambo, yabumvira impuhwe, yarishira mu kibanza cabo. Ukuntu bari bababaye, nawe akumva biramubabaje cyane. Yozefu, Imana yamutoye mu bandi bana benshi. Kubera iki? Kubera yari afise uwo mutima ukwishira mu kibanza c'abandi. Bigaragarira igihe bagenda bashonje, Yozefu yari kugira ati jewe ngo banihore, mugabo ntiyihoye. Ntihagaze ku byo bamukoreye, yarabafashije. Vyumvikana ko yari afise umutima nk'uw'Imana. Ukaba rero ufise uwo mutima wo gufasha abandi bantu, ntubiharure nk'intege nke, ahubwo umenye yuko ari ikimenyetso kigaragaza yuko wahamagariwe gukora ibintu bihambaye, wahamagariwe kuba umugisha w'abandi. Ikimenyetso kigira kabiri, uwahamagariwe gukora ibintu bikomeye aca mu nzira abandi badacamo. Mu yandi majambo, aca mu nzira igoye. Arashika yaho abona yuko aremerewe gusumvya abandi. Imana rero kugira ngo imureke ngo ace muri ivyo bikomeye, nuko Imana idatora umuntu akomeye, ahubwo yonyene nimwikomereza. Mu kumukomeza imuha formation. Vyumvikana yuko igomba yuko azokora igikorwa gikomeye, murumva yuko imuha formation ikomeye. Umuparakomando ntagira formation nk'iyabandi basoda, oya, agira formation igoye. Rero Imana izo gukoresha ibikomeye, ibanza kukuvugutira akadawa, ukabanza ukakanywa kandi kakaba karura. Hamwe ukanyushigiriza uti mama. Aha rero ni hamushika ukavuga uti none jewe ibintu ndiko ndacamo, abandi bariko barabicamwo. Ukabona abandi bagenda birerembera, ukiyumvira yuko bahiriwe kukurusha, mugabo nawe kumbure ntumenye yuko Imana iriko iragutegura kugira ngo uzokore ibihambaye. Muri ivyo bikomeye niho nawe witorera, niho wimenyera. 99% y'abantu bakoze ibikomeye n'abantu baciye mu bikomeye. Ico sinokwirirwa ndagitebako, kirumvikana. Ukabona uri kuraca mu nzira ikomeye, umutima wawe ukumva ushitse ahantu, uzumenye yuko ico ari ikimenyetso c'uko uzokora ibihambaye. Uzumenye yuko ico ari ikimenyetso c'uko uri kurategurwa kugira ngo uzokore ibihambaye. Ivyo bihe ntibiri ngaho kugira ngo bikwice, ahubwo biri ngaho kugira ngo bigutegurire kuba umuntu adasanzwe. Umviriza aka kantu nakavuye mu Gifaransa, ndagasigura ntaco mu Kirundi. Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il a choisi. Imana ntitora abakomeye, ahubwo ikomeza abo yatoranije, ikomeza abo yitoreye. Umviriza aka kantu, ni waba uri kuraca mu bintu ata muntu n'umwe mu muryango iwanyu yaciyemwo,
bisigura yuko wewe uzokora ivyo ata muntu n'umwe mu muryango iwanyu arakora. Reka dufate akarorero ka Dawidi. Dawidi yari umuhererezi wa Jese, yavukana n'abandi. Mu gihe abo bavukana bari bibereye muhira bamerewe neza, voilà, Dawidi nawe yari nyuma y'intama. Dawidi yariko arategwa n'amabingira, ategwa n'intare, ategwa n'imfyisi, akagwana nazo. Nimwiyumvira ukuntu Dawidi yiyumvira ati ibi bintu ndiko ndacamo gamana yanje, raba abandi bana tuvukana bibereye muhira, ubwo raba jevyo ndiko ndabona imfyisi zimutabura inzara, uriko urabona amagorwa nk'ayo bene wanyu bibereye muhira bariko barakina inkarata canke voilà bariko baranezerwa binywera. Yese yaratunze. Oro Imana yariko iramuforoma. Dawidi yariko araronka experience. Iyo experience niyo yatumye anesha Goliyati. Goliyati umugwanyi akomeye. Dawidi amukubita hasi. Bene wabo bananiwe kandi barabagenero, barabasirikare bakomeye. Imana yaguhamagaye canke yagutoye kugira ngo uzokore ibihambaye. Iyo abandi babona ingorane, wewe ubona inyishu. Izo ngorane abandi babona, wewe ubona yuko ari opportunity, ubona yuko ari akaryo keza. Bene wabo na Dawidi babona Goliyati nk'ingorane, mugabo Dawidi yabona yuko Goliyati ari opportunity, ari pruwa. Nimba rero uri kuraca mu bikomeye gusumvya abandi biwanyu, umenye yuko Imana itakwanka, ahubwo umenye yuko uri inyenyeri igiye kwaka canke ishobora kuzokwaka yakira abandi. Aho siyo munaherewe abana? Tuje ku cya gatatu. Okay. Ikimenyetso kigira gatatu cerekana yuko umuntu yahamagariwe gukora ibikomeye, aragwanywa gose. Uwo muntu ariyumvira ati kubera iki abantu bose baguma bangwanya? Kubera iki abantu bose baguma bangwanya? Je nakoze iki? Yesu canke Yezu igihe yavuka, umwami Herodi yategetse yuko abana b'abahungu bose babica. Mbega umuntu yo kwibaza ati abo bana bari bazize iki? Voilà, Herode yarumva yuko uwo mwana avutse hari ibintu biri muri we, ko ashobora gukora ibintu bihambaye. Ashagira ati hako no kwihenda fume muhitanisha abana bose, nawe agenderemo. Ariko Imana yagutoreye gukora igikorwa kanaka, ico gikorwa utaragikora ntiyemera yuko ugenda, nta n'umushatsi ukuvako. Naho wowe uri mu ndege igakoroka, abandi bose bakaba umunyota, wewe uyivamwo utuma inkungugu. Abakugwanya rero ntibakugwanya kubera ico ufise, ahubwo bakugwanya kubera ico urico. Bakugwanya kubera batinya ico uzoba. Ntibakugwanya kubera ico wakoze, ahubwo bakugwanya kubera ikiri muri wewe. Twibuke yuko igiti cama arico giterwa amabuye. Ikimenyetso kigira kane, uwo muntu yahamagariwe gukora ibintu bikomeye ntatahurwa akenshi. Iyo Imana yaguhamagariye gukora ibihambaye, indoto zawe saba ari bo bose bazitahura. Zitahurwa n'abantu hari ivyo musangiye. Abo bantu rero nibo usanga muri ko murakwegana nka kujya kwisumaka. Abo nibo baheza bagatahura indoto zawe. Abo nibo baheza bagatahura ivy'Imana yagushizemo. Abo nibo baheza bagatahura ivyiyumviro vyawe. Ivyo uzokora rero canke ivyo uzovuga, abandi ntuzotangare batagutahuye. Bazobona yuko uri kuratakaza umwanya. Bazobona yuko ivyo uvuga
ari indoto atavyo uzoshikako voilà bidashoboka no gushoboka. Niwaba rero ufise indoto ukazivuga abantu bakavuga bati noneho wewe wabaye umusazi, voilà uzumenye yuko ico ari ikimenyetso c'uko Imana yaguhamagariye gukora ibihambaye. Mwibuke Yozefu igihe yabwira bene wabo indoto ziwe, bavuze bati wewe ahubwo uri umusazi, uriko uratubwira yuko ibi bizoshoboka, wowe uri karosi, ivyo ntibibaho. Voilà ico cari ikimenyetso c'uko Yozefu azokora ibintu bihambaye. Niwaba nawe hariho abatagutahura ucugira uti voilà iki ni ikimenyetso c'uko nzokora ibihambaye. Aka kantu mukumve, ntushobora kudatahurwa n'abantu bose kandi ntushobora gutahurwa n'abantu bose. Ivyo mubimenye, hariho abazogutahura n'abatazogutahura, nuko bimeze. Hariho abazogutuka baturiko uratakaza umwanya, uriko urabagorera ubusa, uriko urabaruhisha. Ariko hariho n'abandi uvuze ijambo rimwe gusa baca babona iyo uriko uraje, bagaca bipfuza kwifatanya nawe. Voilà abo rero ni bamwe Imana iba yararemye kugira ngo bazokube hafi. Aba ni bamwe bita aba destiny helpers. Nibaza yuko iki cigwa twigeze kukigira. Ikimenyetso ca gatanu, mu gihe wahamagariwe gukora ibintu bihambaye, wigirira icizere, tiwa confiance en toi. Mu gihe wifitiye icizere naho biba bigoye, no mu ngorane zingana gute, wewe ugumiza umutwe hejuru, ti garde tête haute, ugira uti izi ngorane zirafise umuti, kandi uwo muti ni jewe ntegerezwa kuwutora. Ibigora bikagora, imitego ikabaho, mugabo ukagumana iyo confiance en toi, ukagumana ico cizere muri wewe. Naho hariho ivyo utabona neza, uravuga uti aha ndabandanya, hababa hababe, nukuvuga ngo hakanya hakanye, hagurubura rugombe rugwe, mugabo ndabandanya. Wifitiye icizere uguma ugira uti jewe nije ndi nyishu, naho vyogomba bigakomera gute, inyishu tizova mu bandi, inyishu izova muri jewe. Mu gihe abandi bacitse intege, mu gihe abandi batabona iyo biriko biraja, wewe baguma babona ubandanya, baguma babona ufise amakuraje, baguma babona uguma ukubita ibisasu, bati mbega baje ibi bintu izi nguvu ariko azikurahe. Voilà wifitiye icizere muri wewe, ukabona umuntu yifitiye icizere gikomeye. Ni waba wifitiye icizere gikomeye mu gikorwa kanaka uriko urakora, ico ni ikimenyetso kidasanzwe c'uko wahamagariwe gukora ibikomeye. Ico cizere muri wewe ntugitakaze, ntukore nk'uko abandi bariko barakora, ntuvuge nk'uko abandi bariko baravuga. Oya, igumizemwo ico cizere, hariho igituma Imana yishyize muri wewe. Mu gihe ufise ico cizere muri wewe, mu gihe wiyubatsemwo ico cizere muri wewe, wowe umenya yuko uri umugambi w'Imana, umenya yuko umugambi w'Imana ukomeye, kandi Imana idashobora kuwureka ngo ntushike kwihangiro ryawe. Ugira uti niyo umugambi wananirwa, Imana niyo izoba inaniwe. Uba warageze ku rugero uvuga uti jewe navutse kugira ngo nzotsinde, nduwutsinda, nduwunesha. Ukavuga rya jambo uti mbega Imana iri mu ruhande rwanje, uwonsinda ninde, uwonesha ninde. Nuko rero bene data, ibi bimenyetso bitanu ukavyibonako, naho vyoba bine gusa, umenye yuko wewe udasanzwe, umenye yuko wahamagariwe gukora ibidasanzwe, wahamagariwe gukora ibihambaye. Ibi bimenyetso bitanu canke bine muri ibi ndababwiye, hakagira uwo ubibonako, uze mubwira uti wewe ntiwiyanjanjweko, wewe ntiwifata uko ariko kose,
umubwira uti wewe Imana yaragutoranije kugira ngo ube inyenyeri y'abandi. Imana yaragutoranije kugira ngo uzokore ibihambaye. Ibi ntibigusaba yuko ubanza kuba umuhanuzi wa danje, ibi ntibigusaba kwinjira mu mpemu ngo bivuge. Ibi ni ibintu biba vyibonekeza ku muntu. Ibi ntibibesha kandi uwo muntu nta nuko yoshobora kubinyegeza. Imana yo mwijuru rero nibampezagirire cyane. Nibaza yuko twize udashobora kuba yaronse ico akura muri iki cigwa yihangane cyane. Nibaza yuko mu kindi cigwa atazobura nawe ico akuramo. Reka twibandaririze rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze, ariko kandi hakaba hari akantu kagusigayemwo. Mu gihe wowe utaragira subscribe uyigire, fyonde kuri jeme, fyonde no kuri kakazogera, uce wiraramira ngaho uzoba washitse mu ishure ry'abarundi bose. Mu cigwa gikurikira tuzorabira hamwe ibintu bitanu umuntu yahamagawe gukora ibikomeye abwirizwa kumenya. Ivyo bintu akavyitondera cyane.